Maombi na tuzoba inayoti yarimana na tuzoba Maombi na tuzoba inayoti yarimana na tuzoba maombi na tuzoba inayoti yarimana na tuzoba Papa, nanjye ndabahaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Tugume aho Imana iri ntacyo tuzoba. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana twegeranye muri Rusi igice cya mbere ku murongo wa 14, twihute 307 page. Turashima Imana kuri uyu munsi ugira gatatu turi imbere y'Imana duteramiye ikanisa kugira ngo umunsi w'indwi uzogere twejeje, uze dusangire n'umwami twejejwe. Mbega Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mbega umunsi w'indwi uzogere twejeje. Rero dusome. Barongera baraturikisha bararira, Orupa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amugumako akaramata. Naomi aravuga ati ra mugenza we asubiye mu biwabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenza we. Rusi aramwishyura ati reka kunyiringa kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu rizoba niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe nizoba Imana yanje. Imana ihabwa icubahiro. Dusome kandi hariya muri Samweli wa kabiri, Samweli wa mbere, dusome Samweli wa mbere igice cya 23, Samweli wa mbere 22 Prito. Pongereko kandi Samweli wa mbere igice cya 22 ku murongo wa 23, ariko mu ntunge mbere ku murongo wa 20. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Abituru yitwa Abiyatari aracika ahungira iyo Dawidi ari, abikira Dawidi ko Sawuli yagesheje abaherezi b'Uhoraho. Dawidi abarira Abiyatari ati wa munsi aho nabona Dowegi umunyedomu namenye ko atazobura kubibarira Sawuli
abo mu nzu ya so bose ni jewe bazize. Nugumaho ndi, ntutinye, kuko umpiga ari waguhiga, ariko niwagumana nanje ntaco uzogira gute, ntaco uzoba. Ni amajambo y'Imana, Imana yanyumikanye. Tugume aho Imana iri, nitwaguma aho Imana iri ntaco tuzoba. Mufashe dutere iyindi korasi imwe, twegeranye amajambo y'Imana tuseye. Kandi ngaha yamaze kumviriza, kandi yamaze kumva ico Imana yamumanye. Abaheburayo bigumira ku Mana yabo, Abaheburayo bigumira ku Mana yabo, Abaheburayo bigumira ku Mana yabo, Yesu ashimwe. Gumaho ndi ntaco uzoba. Ewe Abiyatari, gumana nanje ntaco uzoba. Ni amajambo y'Imana twatangiye gusoma mu gitabo ca Rusi. Urya muntu yitwa Rusi yari yagiriwe ubuntu n'Imana, ava mu bwoko butari ubw'Imana. Imana imugirira ubuntu imushikana mu bwoko bwa Bisirayeli, ihanga Imana yari yaratoranije. Haleluya. Mbega urumva ko nawe hari ahantu Imana agukura. Uyu Rusi aha agaciro ubuntu Imana yamugiriye. Bibiliya ivuga ngo ntiduherwe ubuntu bw'Imana gupfusa, ariko tuguma aho Imana iri ntaco tuzoba. Rusi yari yaratahuye ubwoko bw'Imana, kuba mu Bisirayeli kwari ikintu c'ikimazi. Aca abwira uyu Nawomi, aramubwira ngo reka kunyinginga kuguheba, kuko Imana yawe ari izo Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampa sinzoguheba, nzogumana nawe, kuko Imana yanyu twatahuye ko ari Imana ikomeye, Imana y'Abisirayeli, Imana y'Abaheburayo, Imana y'Abayuda. Rusi aravuga ngo reka kunyinginga kuguheba, kuko aho uzogwa ariho nanjye nzogwa, bahampa. Imana idufashe tugire imigabo mu mutima, imigabo yo kumva toguma aho Imana iri, togumana n'Imana yacu. Ubuntu twagiriwe tukava mu byaha tukitwa abana b'Imana, ntihagire umuntu yopfisha ubusa nk'uko Orupa yawupfishije ubusa. Ariko dusenge Imana tumere nk'uyu Rusi, tuze tuguma aho Imana iri. Hari abantu babaye abahizi batwitangiye, bagumye aho Imana iri, bagumanye n'Imana mu bibazo, bagumanye nayo mu magerageza, bagumanye nayo. Hari indirimbo ejo nari mfise yavuga ngo Imana nzoyisenga itaranyishura, nongere ndayisenge yanyishuye. Imana ishimwe. Mu bibazo Rusi avuga ngo nzogumana nawe. Hari abantu babaye abahizi mu kugumana n'Imana neza. Hari abantu batwitangiye. Muri ibyo yavuze ngo itere tuko turakinirako niyo nabo bakiniye.
nta muntu azovuga ngo mu myaka yacu byari bigoye, ariko tugomba dusenga Imana, tubwire Imana ati Imana natwe muri iki gihe cyacu uduhe kugumana nawe, tubisezerane imbere y'Imana. Muri iyi myaka yacu Mana turagomba tugumane nawe. Barameke bararenganye, babanye n'Imana neza, bakoreye Imana neza, mu gihe cyabo bahuye n'ibibazo, ariko bari bafise ikintu mu mutima kivuga ngo aho Imana iri nanjye niho nkwiye kuba, kugira ngo Imana yamye ibana nanjye. Dore twumva dusenga Imana, hariho abantu babanye neza n'Imana mu gihe cyabo, niko ndasenga Imana, mbwira Imana ati Imana ndagomba nanjye muri iki gihe cyanje umpe kubana nawe neza. Haleluya. Mu gihe cyawe Imana umpe kubana nawe neza. Imana ishimwe. Tuzokorera tukugendanire Mana, tuzokumva inyuma utadushikanye, ibibazo ntibizobura Mana, ariko ko tugufise turaremye. Haleluya. Tuze dukorere Imana, tuyigendane, itadushikanye ituze tubipime. Haleluya. Itagize gute itadushikanye. Mwungere Samweli yabwiye abantu nti naho mubona ameze uko, naho mubona amagara nkitse, ndacakesha ijoro, ndacapfukama, ndacasenga Imana, ntituze tuyive inyuma itadushikanye. Haleluya. Imana ishimwe. Tugire imihigo muri iyi minsi yacu, muri iki gihe cyacu, dukorane n'Imana neza kandi umuntu agumane nayo. Iyo Imana ivuye imbere yawe, Imana ikava, iyo Imana yagiye umuntu arabyumva. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyariho ibyizigiro kw'Abisirayeli bokeye. Iyo Imana yagiye umuntu hagirwa n'Imana, akaba mu ngoro y'Imana akumva ijambo, Imana yongera ikaza. Mbega dusenge Imana ize yongeretse, mune tubahaye kazi umuntu yumva niyumvirije, ndumva ko Imana yagiye, ndumva ko nari kundakorana nawe neza. Turabahaye kazi ko twaje dusenge Imana yongeretse mu buzima bwacu, Imana yongeretse mu bugingo